Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristo. N'ikindi Imana yampishuriye ku vyerekeye ivyo vy'ubwibone bwinyegeje, harimwo n'ikintu cerekeye ikigongwe. Ku buryo bubiri, hariho ukugirira ikigongwe abandi no kwigirira ikigongwe. Mpereye kuri ico co kugirira ikigongwe abandi, sinari nzi ko kinzigamiye gutyo kose mu bunini gutyo kose, aho n'Imana ivuga iti aho hantu no kuhakora cane. Vyari binahagaze nuko nagiye guhishurirwa nuko vyari binava no ku kuntu nari niyemera jewe mu kwitaho abandi, yuko nari umuntu akunda abantu, nditaho uwundi, nukuri nta kibi noshaka kugirira uyundi. Rero nkabona umenga ni je ndi mwiza, nukuri nkabona ndi mwiza, mugabo uyundi ntariko entreta, nabivuga gute, ntariko asubiza ubwiza. Hariho ukuntu naguma mbona umenga navuga gute, umenga donc habaye n'ikintu kigenze nabi, sinumvikanye n'umuntu, sinashobora kwibaza ko ari jewe bishobora kuvako ko jewe, kandi jewe nshaka umuntu wese kumwitaho, umuntu wese kuraba ko atakiza kuba. Mugabo urumva nkaca numva muri jewe nkavuga nti gute je ntashobora kuba mfise ikosa, n'uyundi ahubwo atabibonye, n'undi ahubwo atantahuye, ahubwo n'uyundi atagize uko yategetswe kugira, n'undi atanyitwaye ko neza, kuko jewe nukuri jewe nshaka kugira vyiza, jewe ndakunda abantu. Urumva aho nari mu bwibone budasanzwe, kuko urumva je nabona uyundi ntashobora gukorana jewe, ahubwo ndi umumarayika, jewe ndi umuntu nukuri umve yahise. Mugabo rero Imana ni nziza, kubera ukungene naciye, tureke yuko ndamaze kubashingira intaho kungene yanyeretse ko ivyo nibonamwo ko nahise ni bwiza cane. Hariyo vyinshi, ibicafu vy'inyegejemwo munsi, ibicafu vy'impwemu mbi, mugabo Imana ivyo nyene iravyitaho n'ukuri. Hari hano habi cane navuye, nukuri ahantu hakiri, nukuri Imana ihabwa icubahiro cose. Mugabo kuri ico kintu rero co kigongwe, nama mbona ko igihe cose habaye ikintu, jewe mfise ukuri, jewe mfise raison kenshi, nukuri sinobabesha. Kenshi rero nkaca nsanga sinsaba ikigongwe, nukuri gusaba ikigongwe yarica ikizira, kubera nari nzi ko ngira uko nshoboye kose kugira simbabaza umuntu, singire nabi. Urumva ntibishobora kuba bivuye kuri jewe, n'uyundi ansaba ikigongwe, n'uwundi yagize nabi. Imana iranyereka kungene niyo noba nagize uko nshoboye kose kugira nitware neza ku muntu, ntashobora, uwundi muntu akaba yagize ikintu, ntashobora kuba na rimwe mfise, navuga gute 100%, 100% ukuri ko kuba nabaye mwiza muri ivyo bintu, ntigeze ncumura kuri uwo muntu, ntigeze mbabaza uwo muntu. Rero Imana iranyereka yuko niyo noba mfise 0.0001%, sinzi ngano kivuga mu Kirundi, mugabo ubusa, umva nana mfise 1% canke sinzi ngano bivuga no munsi ya 1% yagakosa na gato noba nagize. Tureke nuko yampishuriye ko ako kantu gashobora kuba nshobora kuba mu ngiro ryanje atacu nagize, mugabo mu vyiyumviro vyanje cabayeho guca honyene nagiriza uwo muntu ko wewe ntiyagize neza, mbe ndinde je kugira nayagiriza uyundi, canke kuba naciye je nyene niyeza ko atakosa na rimwe nshobora kuba mfise, n'igihe conyene birakwiriye. Yaba ari ibintu bitandukanye, bishobora kuba bitandukana, bifatiye mu bintu biba vyabaye muri uwo mwanya, canke n'umuntu mba ndiko ndadilinga nawe, novuga gute, ndiko twagiranye iyo ngorane. Mugabo rero uko muri vyose haba harimwo uko kumva niyemeje yuko jewe ntafise ingorane, je ntafise ikosa, ahubwo ari uyundi muntu. Mugabo rero abantu Imana irahankorera ko cane, kandi rero ico nakundiye Imana nuko Imana iriko irahakora ntiyafashe ngo ubu unye bice bihinduka muri jewe ngo nciye nza mba umuntu acaza arasaba ikigongwe, ahubwo haciye haba ibintu
nuvuga gute ibihe bicamwo amasituation ahaba yatumye haba ahantu ngongana n'umuntu haba araho hantu Imana iziranyigishiririza okay ahantu rero ndakubona wewe mu mutima wawe urumva ko utarukiye gusaba ikigongo no muri jewe nkasubira inyuma urumva narashobora no gutaha numva ka kantu karacaha ariko kuvuga ati none nkana nacumuye kwiki nkana nagize ikigama nta na kimwe nagize mugabo Imana ikaheraho kugira inyereke nka hantu nuko kuntu honyene uri kuriyemeza nuko kuntu honyene wiyumviriye na ushobora kuba wana hariho no kumuraba hariho n'ijambo watsitaye ko rimwe gusa ryatumye n'undi ashobora gukora ico yagize ushobora ntihabura ikintu wagize kitari cyo ja gusaba ikigongwe kandi uko ko gushaka kurindira ko yundi ari wagusaba ikigongwe kubera wumva ko ari wewe ufitiye droit novuga gute uburenganzira bwo gusabwa ikigongwe n'ubwibone cyane none ayo uwo muntu ntushaka ko musubira amahoro none kubera iki utoba uwuza gutuma amahoro asubira kuhaba icishe bugufi kandi iranyereka ko iyo noroheje umutima nkasaba ikigongwe n'uyundi ari n'ukuntu n'umutima woroha uwundi muntu kugira nawe abone ko nawe byari bikwiriye ko dusaba n'ikigongwe haleluya ikindi mugabo n'Imana yacinyigisha nuko mwe yanyigishije yuko iyo yafashe umwanya wo kunyagirako nkumva no kuri ndemejwe ko nkwiriye gusaba ikigongwe nkumva ndanari prête navuga gute nkumva ego ndumva jewe muri uno mwanya mu mutima wanje uwo muntu noja kumusaba ikigongwe hari ikintu yanyigishije naco ari sengera n'uwo muntu umutima wiwe wakira ikigongwe kandi nawe aheze asabe nawe musubizanyemo ashake sino kuvuga ngo asabe ikigongwe ashaka no kwitagisaba ariko wewe habe muri uwo mwanya muyaga habemwo icuka ciza haleluya ntihace havamwo izindi ngorane ukundi gucanamwo kuza kugira novuga gute kuza gutuma ahubwo hasubira kuba ukundi kubabazanya ibindi musubira kuba mu bindi gusabana ibigongwe kandi urumva nico n'ikintu novuga ni cane yanyigishijemo ariko ntivyahagarikiye aho mugabo nagiye no kumenya n'ukungene uko kuntu nashaka kubona uyundi muntu yagize nabi yagize iki hariyo n'ikindi gihe iyo nabonye naho ko nukuri nikosa ryamvuyeko ukudasaba ikigongwe kwanje ntiyari uko ntemeye ko iryo kosa rihari ariko nari mfise n'ikintu naca ntegwa n'isoni ryinshi nkumva ndamaramaye kubona nakoze ikosa nakoreye ikosa uwundi nk'uko umenga jewe ntibishoboka umumarayika nka jewe ntashoboye gukora ikosa urumva ndigitabwa nduwo kuvuma nduwo umva kurangiza Imana yereka ko ahantu hinyegejemo nano bwibone bifatiye ko jewe nakoze ikosa ndagemeye naho umva kutagemera nkajyagiriza uwundi urumva ko yari ibintu ni navyo byawe nabakenshi n'ababeshe mugabo rero igihe ho rero nemeye naho ni jewe ndi mwikosa sinasaba naho n'ikigongwe apana kubera nshaka ngo uyundi aze kunsaba ikigongwe ahubwo kubera nafashwe n'isoni ryinshi namaramaye nkumva uwo muntu twofuma duca duhebana ntazosubire no kumbona ntasubire no kunyumva kubera nakoze ibara umva ndi kintu nyene kitagize kubera jewe mfise ingorane yo kwibabarira mfise ingorane yo kumva yuko jewe musana nari nkwiriye kuba ndi umuntu umva nibona ko ntafise droit à l'erreur novuga gute ko ntafise urusha wo gukora ikintu kibi wo guhusha urumva aho Imana irahagira iranyereka yuko mu gihe cyose nzoba nambaye umubiri ndi umuntu nshoboye
umva nshoboye gutsitara ku muntu, nshoboye gukora ikintu kibi, nshobora kubikora ndabizi cyangwa ntabizi, mugabo muri byose uko kuntu ko kutigirira ikigongwe bintuma ko kwikarira bintuma na jewe ari navyo ngirira n'abandi ndabakarira nca numva umenga yo ugize ikosa n'uyundi akoze ikosa nibara ntashobotse, urumva mugabo Imana mu kunyigisha rero kwibabarira casanga muri uko kwibabarira kwanje na jewe mfisemwo umuyaga, ndaronkamwo umuyaga utuma n'uyundi niyo yankoshereje sisubira kubibona nk'ikintu yoni yasaze n'umuntu mubi, nkumva ni kivume ni oya, nkumva ko haca havuka n'uyundi nuvuga gute n'ikibanza cyo gushobora kubabarira umuntu ansabye ikigongwe nkashobora kumubabarira binyaruka, ahubwo nkasanga byanamfashije no gushobora no kubabarira n'imbere cyangwa atani ikigongwe kibirenze kisabwa, urumva nsanga yuko byambohoye ahantu kure sinzi ko no kubivuga ubunye gucyanye bishobora kuba bitahurika nk'uko nabibonye, nk'uko nabibayemwo kandi n'ubu nkikiriko ndabibamwo, mugabo n'ukuri n'ikintu nasanze kiboha cane, kuko turasenga no muri dawa twese Yesu Kristo yatwigishije hariyo aho havuga ngo tubabarira ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira bene wacu. Rero aho hantu ndafise ingorane nuvuga ko nashobora kuja umva muri wa mwanya wanje gusenga nkavuga nti Imana mbabarira, mugabo gute mbabarira muga ntazi no kubabarira mwene wacu, kandi naho kubabarira uko kutibabarira navyo ni n'ibintu bibabaza Imana, kuko umuntu atibabarira ni ukuvuga ko muri uwo mwanya Imana wowe ishoboye kukubabarira wowe urinde kugira ureke kwibabarira. Haleluya. Nuvuga ko wewe ubunye ari wowe uzi kubona ubunini bw'ikintu gusumvya Imana, oya, ahubwo no kuvuga yuko uri kugendera mu gukaza kutari nuko Imana. Haleluya. Binagutuma ushaka no kumva urutabereye no kuba impande y'Imana, wa wundi acaba mwisoni ukumva ntushoboye no kwegera Imana, ukumva wacumuye no kuri kintu kigoye. Nuvuga ko n'ikigongo c'Imana udaheza ngo ucakire, nukuvuga yuko biza kukunanira no gushobora gusubira kwibona nk'umwana w'Imana akundwa n'Imana. Ariko Imana itubabarire, ariko Imana itwigishe no kuri kumenya kuba abaciye bugufi mu buryo bwose. Aha ndababwiye ibintu bikeyi, mugabo nibaze yuko hariyo vyinshi nashobora ko yagira Imana n'ukuri yaje iraduza inyereka n'ukuri hamwe mvuga nti yo Mana, ariko kuraba siko abantu baraba, uko wiyumvira siko umuntu yiyumvira, nukuri mugabo nkumva umenga mu bintu byose nsigaye ncamba umuntu asuzuma umutima wanje, ahubwo nguma nja kuwusesa mvuga Mana nyereka habaye ikintu, ariko Mana ndashaka umbwire aha hantu. Ugasanga ntuja kuba umureganyi, navuga gutyo, ugasanga wamuja gutanga umutima wawe Imana aba ari we ahubwo iza kurabamwo ibitari byo.